Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa mbere haravuga ngo mwirinde ntimugakorera ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so mu ijuru. Dusangire ijambo rivuga ngo iyo ukora nturondere gushimwa n'abantu. Ibikorwa byose dukora burya haba hariho amaso y'abantu ari karaturaba kandi ayo n'amaso aboneka. Ariko reka ndakwibutse yuko hariho n'amaso y'Imana iyo turiko turakora aturaba, kandi wibuke ko iyo Mana ari izoduha impera y'ibihe bidashira. Yesu arahanura ishengero arababwira ngo muze mwirinde nimuze mukorera ibyiza mu maso y'abantu kugira ngo babarabe, mu yandi majambo kugira ngo babashime. Ngo nimwakora mutyo nimuzoba mukironsa impera kuri data wo mwijuru. Bwoba ari ubuhombe gukora Imana itazoduhemba. Abantu ibyo baduhemba nibihera niby'akanya gato, ariko Imana izoduhemba iby'ibihe bidashira. Pawulo arandika aravuga ngo iyo murya canke iyo munywa canke iyo mukora ikindi kintu cyose mube mukorera byose gushimisha Imana. Nimuze twige mu bikorwa byose dukora gushimisha Imana, nitwiyereka abantu, nitwiyamamaza imbere y'abantu, niturondere ngo abarongozi badushime, abana bariya badushime. Oya, turondere gushimisha Imana. Uko nitwashimisha aba bantu impera tuzoba tumaze kuyironka, data wo mwijuru nta mpera azoba kiduhaye. Twige gushimisha Imana mu bikorwa byacu byose. Si ivyo gusa, hariho abantu usanga bariko bararondera gukorera abantu bakomeye bahambaye kuko bazi ko bazobishura canke kugira ngo babashime kubw'izindi nyungu kanaka. Oya, haba namba ni wakora iciza urondere ko Imana ari gushima yonyene, niho uzoronka impera y'ibihe bidashira. Pawulo arongera aravuga ngo iyo mvuga ubutumwa sindabuvuga kugira ngo nezereze abantu. Ngo iyo mba ndondera kunezereza abantu simba nkiri umugurano wa Kristo. Burya umugurano wese akora arondera kunezereza shebuja, none sobuja ninde? Nimba uri umugurano wa Kristo, kora vyose kugira ushimishe Kristo, niho uzoronka impera kuri data wa twese. Imana ibahezagira.